Reka nsubire ndabahe ikaze nshuti banywanyi bacu mutwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Uyu ni umwanya w'amakuru mushitswako na Burundi News Empire TV. Burundi News Empire TV ni imboneshakure yonyine rudende ibagezaho amakuru yizewe kandi atosowe neza. Wowe tugiye kubana ndagusaba gupyonda sabone niba utarayikora kugira ngo utajya ucikanwa n'amakuru n'imiganiro tugushitsako umunsi ku munsi. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu gihugu cacu c'u Burundi, aho inzego nshasha zirongoye CNL zatangaje ko amatohoza ariko araba ku matungo yibwe n'abahoze bagize ibiro vya politike by'uwo mugambwe CNL. Nestor Girukwishaka ubu arongoye uwo mugambwe yamenyesheje mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuri wa gatandatu ati: "Twasanze bimwe mu bikoresho nyamukuru by'umugambwe byarangiritse, bishatse kuvuga ko izo ndongozi nshasha za CNL zigomba gushikanayo agatorwasa." Birukwa mu nyuma z'uko ibyo byanyurujwe ni ikimangu, ibikoresho bijanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi, ibikoresho byo mu biro, ibitambara, ubutunzi bujanye n'amafaranga. Niko Girukwishaka yadondaguye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubudandaji Bujumbura. Yatomoye ko ibyo byavuye mu murwi washizweho n'ibiro bishasha kugira ngo ugire urutonde rw'ubutunzi bwa CNL. Ni mu itangazo ryiwe umukuru w'umugambwe CNL yiyamirizwa yatangaje kandi ko abo agerageza gukoresha ku buryo butemewe ibyo bikoresho hamwe n'ibindi bimenyetso by'umugambwe CNL ko ashobora guhanwa hisunzwe amategeko. Agatorwasa indongozi ya kera yiyamirizwa yakombowe mu ntango za ntwarante guheze mu ikoraniro ridasanzwe we yita ko ritagurikije amategeko. Abona ahubwo ko ivyibwe bizotangwa n'indongozi z'ubu. Asigura kandi ko binjiye mu ngoro y'umugambwe ku nguvu basituwe imyango. Arateye impungenge n'uhagarikwa ry'abanywanyi biwe. Mu ntango z'indwi umuvugizi w'umushikiranganji bujejwe ibibazo by'intwaro yo hagati mu gihugu Pierre Nkurikiye yari yatangaje ko hari abiyita abayoboke ba Rwasa batembereza inzandiko mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo bazitezeko umukono. Yavuze kandi ko hari ubutumwa buhanahanwa ku buhinga ngurukanabumenyi bwo gutera ubwoba bamwe mu bategetsi b'igihugu. Petero Nkurikiye yavuze ko abo bantu bategerezwa guhanwa hisunzwe amategeko akabagereranya n'inkozi z'ibibi. Naho Buganda hatowe ikiziga c'umugabo mu murima w'imyumbati kuri wa gatandatu kw'ibarabara ry'indwi ku mutumba Kaburantwa muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Yaciye ahambwa ubwo nyene kw'itegeko ry'abajejwe intwaro muri komine. Ico kiziga c'uwo mugabo w'imyaka ishika kuri 50 catowe kuwa 30 Rusama mu mwaka w'2024 hafi isaha 10 z'umuhingamo. Cabonwe ku metero ziri munsi ya 500 ku ruzi Rusizi. Urwo ruzi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'abashinga intahe ico kiziga cari gifise ibikomere vyinshi, abarovyi nibo bakibonye ubwa mbere. Rimwe mu masoko yo mu gipolisi rimenyesha ko uwo yishwe amaguru yiwe n'amaboko yarabohanije gushika kw'ijosi. Iryo soko nyene rimenyesha ko uwo muntu yoba yariciwe ahandi hama akazanwa ikiziga gutabwa muri ico kibanza. Hama musitanteri wa komine Buganda yashitse kuri ico kibanza aremeza ayo makuru. Pamphile Hakizimana yategetse ko ico kiziga gihambwa ubwo nyene. Yasiguye ko yabikoze ubwo mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu indwara zishobora kubatera. Ico kiziga nticyamenyekanye kandi cariko kirabora. Niko Hakizimana avuga. Abanyagihugu barasaba ko haba amatohoza yimbitse kugira ngo hafatwe abakora ubwicanyi muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Naho umupfungwa wo mw'ibohero rikuru rya Gitega Karitiye Iradukunda batazira Mvugusi yarabajijwe kuri uyu wa mbere n'inyamiramabi ku gikoresho yoba yarahaye General Alain Guillaume Bunyoni ufungiye muri iryo bohero rikuru rya Gitega. Ivyo kubazwa byabereye mw'ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki. Yumvirijwe ku bijanye n'ikarita simu yatowe mu cumba c'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Chantier Iradukunda yari yanumvirijwe n'uwurongoye igereza i Gitega muri iryo bohero nyene. Niko ababibonye babivuga.
Uko kubazwa kwari kugamije kumenya umuntu yahaye mu minwe ikarita simu General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere mu Burundi apfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Ni kuri uyu wa gatanu uheze igitigiri kinini c'abapolisi bafise ibigwanisho vya rutura barongowe n'uwutwara igipolisi mu ntara Colonel de Police Evariste Habogorimana bari basetse mu cumba ciwe. Bari kandi baherekejwe n'abakozi b'igendereza ariko nta na kimwe catowe giteye amakenga. Kubw'amasoko mu gasho, General Alain Guillaume Bunyoni yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose na sentare ntahinyuzwa. Kubw'umushingamanza Placide Gatoto, abamuburanira barunguruje urubanza mu kurindira isango ryo kurenguka ku rugero rwa kabiri rwa sentare ntahinyuzwa. Naho mu karere k'ibiyaga binini, abasirikare b'Abarundi n'Abakongomani batanye imitwe n'abagwanyi ba FNL. Hari intambara yahuje kuri uyu wa kabiri abasirikare b'Abakongomani bagwana n'abaroberi b'umurwi witwaje ibigwanisho uturuka mu Burundi FNL. Abantu bashika 3,000 barataye izabo barahunga bavuye kuri izo ntambara. Izo ntambara zabereye muri zone ya Namaramara muri teritwari ya Menengu mu ntara ya Sud Kivu, mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'amasoko ari muri ako karere, ivyo bavuga biremezwa n'uwurongoye abo baroberi Aloys Nzabampema. Yemeza agira ati abasirikare b'u Burundi n'Abakongomani barateye ibirindiro by'abasirikare bacu. Aloys Nzabampema yemeza agira ati abasirikare b'u Burundi ndetse n'aba Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo barateye ibirindiro by'abasirikare bacu. Bashitse i Masango na Muheta. Twashoboye kubasubiza inyuma turanicamwo abasirikare 20 b'igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'ic'u Burundi. Twanafashe mpiri umwe mu basirikare w'ipeti rya kaporale mu gisirikare c'u Burundi. Yemezwa n'iyi ndongozi ya FNL. Ubwo abanyagihugu abantu benshi bahunze imihana yabo bivuye kuri uko gutana mu mitwe. Turarenga 3,000 abahunze agace kacu ka Namaramara. Ntidutahura impamvu abasirikare ba Kongo n'u Burundi baza gutera. Nzabampema arabizi kandi atabigwanisho bikwiye bafise byo kumwimura. Dufise ubwoba ko aba FNL bazohava badutako ishavu. Niko vyiganwa n'abanyagihugu b'Inamaramara. General Nzabampema Aloys avuga ko 3 mu bagwanyi biwe bakomerekeye muri izo ntambara kuri uyu wa kabiri. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ntaco kirashikiriza kuri ayo makuru. Umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare Sokora ya kabiri muri Sud Kivu yavuze ati nta makuru menshi mufise kuri izo ntambara ziriko zirabera muri zone ata n'amatelefone afata. Igisirikare c'u Burundi carinjiye mu myandagaro muri Kongo byumvikanywe mu bihugu bibiri. Ariko abanyamashirahamwe yigenga, abakuru b'imigambwe hamwe n'abanyagihugu babandanya bagira bati igisirikare c'u Burundi ko kiguma giherekezwa n'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD no gukorana n'imirwi yo muri ico gihugu nka Mai Mai ibereka inzira, ibyo abarongoye igisirikare c'u Burundi bagumye bahakana. Birukwa mu nyuma z'uko kandi umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD yarahagaritswe iminsi 2 inyuma y'aho ikiziga ca Nestor Ntawunkiza gitowe. Kuri ubu imboneshakure 5 zica urutavanya ko zirafunzwe. Yaremeye ko yari mw'igandagurwa rya Nestor Ntawunkiza. Yabikoze wenyene. Umurwi w'imboneshakure 4 waradomweko urutoke ca umusanga mu buroko. Bemeje kandi ko atari uwa mbere bagandaguye. Ku bwabo yari umudereva wa 5 abaguye mu vyara. Iminsi 2 nyuma yo gutora ikiziga c'umudereva w'itagisi Nestor Ntawunkiza, imwe mu mbonerakure yarahagaritswe n'igendereza hagati mu gisagara ca Bujumbura, igisagara c'ubudandazi. Ibimenyetso vya mbere byabonetse mu gihe umuryango w'umuhisi waja mu kigo kijejwe gucungerera uko abantu bahanahana amakuru kugira ngo bamenye nimero iriko irakoreshwa kandi yarebwe inyuma y'igandagurwa ryiwe.
nuko amatohoza yatanguye. Abakozi b'igendereza barahagaritswe, uwo yaciye avuga abo bakoranye. Nestor umudereva wa gatanu yishwe. Izo mbonerakure uko ari zitanu zose zifungiwe mu nzu imwe mu Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura. Uwa mbere yahagaritswe yanavuze abandi ni nawe yemeje ko Ntawunkiza Nestor ari umudereva wa gatanu bagandaguye. Yaravuze ati nubwo bakora mu ijoro dufata tagisi nk'abakiriya. Dushitse duca dusohoka itagisi tukabwira umushoferi ko tugomba tuvugane uko turi. Mu nyuma umwe muri twebwe yaca asohoka agasaba umudereva kwinjira aciye mu mwango munini umutego ukaba uramwugariyeko. Inyuma by'umuduga y'abishwe byaca bisamburwa byihuta kugira ngo bije kugurishwa mu Buyenzi. Karitiye izwi kuva kera ko ikora imiduga mu Burundi ni mu karere. Igisiga ca Nestor catowe kuwa 20 Ntwarante guheze ku kazu ka surwumwe muri karitiye Mugere muri zone Kanyosha mu buseruko bw'igisagara c'Ubudandaji Bujumbura. Uwo mudereva w'itagisi yari yanyurujwe kuwa 11 Ntwarante uheze. Nubwo hari ibyo ziyemerera, izo mbonerakure zitanu ntizari bwigane ibijanye n'ubundi bwicanyi zakoze ubwa mbere. Amakuru yacu turayasoreza Ituri aho abantu bashika 16 bishwe abandi baranyuruzwa mu gitero cy'aba ADF. Abagwanyi bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari aba ADF barakoze ibitero byinshi mu mpera z'indwi iheze muri sheferi ya Waresi Vonkutu ni mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibiharuro bitangwa namwe mu masoko avuga ko hapfuye abantu 16, abanyurujwe benshi hamwe n'amazu yaturiwe. Abo bagwanyi ku bw'amasoko yaho nyine bagize ibitero byinshi bitandukanye. Ku munsi wa gatanu igitero ca mbere cakozwe mu gace ka Zunguruka muri grupuma ya Bundingiri hafi isaha 1 z'ijoro. Aho harishwe umukenyezi umwe n'abana 3. Byiganwa n'ababibonye batomora ko abantu 15 banyurujwe, amazu 10 nayo araturirwa. Bukeye bwaho igisagara ca Ndimo muri grupuma ya Ndandiviremba nico catewe, abantu 4 barishwe ku bw'abanyagihugu. Nka kumwe umengo ntivyari bikwiye, abo bagwanyi baragarutse muri ico gisagara barasubiriye bica abantu 8 bakwiza bose hamwe 12. Nibo amasoko yacu agaragaza umubabaro. Abanyagihugu bariyamiriza abategetsi b'abasirikare no mu ntwaro ku bwabo ntidutahura impamvu igisirikare kidatabara. Abajejwe intwaro ku bwabo basa n'abugaye amaso aho gushira mu ngiro amasezerano yateweko umukono na Uganda mu ntumbero yo kugwaniriza hamwe umurwi wa ADF. Niko bagaragaza akababaro kabo. Abategetsi basanzwe ari abasirikare hamwe n'abajejwe intwaro ntibaragira ico batangaje ku byabaye. Amakuru yacu turacyari kuyatohoza. Kuri mwebwe twabanye ndabasaba gufyonda sabone nimutarayikora kugira ngo utaza gucikwa n'andi makuru ari buze kubashitsako umwanya ku mwanya.